muri ino misi uwo mugani uraharawe, aho abantu benshi bakunda kuvuga ngo iyo umusore yarambiwe amahoro ngo aca yiyumvira kurongora. Ariko abantu benshi bakibagira yuko umunezero uryoha ubaye partage, amahoro aryoha abaye partage. Mbega koko wogira amamiliyoni n'amamiliyari ugaca wibana wewe wenyene mu modoka yawe wenyene, mu nzu yawe wenyene, mbega vyokugira bikunezera? Wokwigira wumva icanga c'ubuzima? Ni ukuvuga ivyo vyose umunezero ushobora kuryoha iyo ubaye partage, amahoro aryoha iyo abaye partage, n'ubutunzi buryoha iyo bubaye partage. Kuko hari ibanga abantu benshi batazi, nimba twirirwa turiruka tukirirwa turakora tukarondera ubuzima hirya no hino, ntitubikora kubw'iwacu twebwe nyene ubwacu. Hari abenshi bakunda kuvyibaza ngo tubikora tuvyikorera twebwe ubwacu, ariko siko bimeze. Ivyo dukora vyose tubikora kubera abo dukunda n'ibintu dukunda. Uzorabe mu gihe uriko uriruka uja mu mahanga, uja gupambana, uja kurondera ibintu n'ibindi, ubikora kugira ngo umugore wawe azoshobore kubaho neza, ubikora kugira ngo umugabo wawe azoshobore kubaho neza, ubikora kugira ngo abana bawe bibondo vyawe bazoshobore kwiga neza, bashobore kubaho neza. Ivyo rero nivyo bituma dushobora gutera intambwe yo gushobora gushika kw'iterambere canke mu bindi. Nico gituma rero n'amafaranga n'ibindi vyose tubirondera kugira ngo ushobore kwambara ico ukunda, kugira ngo ushobore gufungura ico ukunda, kugira ngo ushobore kubaho ukunda, ushobore gushika ku ntambwe y'ibintu kanaka wifuza.